Hello everyone, we know Chama na Mutevana Murere. This is another vibe, another vibration. It's your boy X Rainbow Chang Parfait. The let's talk kugira kandi. Kiganiro tuba turi kumwe turi babiri ariko no munsi turi kumwe turi batatu. Turi kubona undi muji twa style. Mu let's talk yirutse ne twari turi kumwe gugo yari yafatiriwe ariko no munsi twaje turi batatu. Ni let's talk rekana baba baramutse. Umeze neza. Skrpa. Umuserukizi wa Pwari. Ago. Salut guys, umeze neza. Ndabakunda cyane. J'espère que vous allez bien. Skrpa. Go, kuti twega dibi. Dere naba bikinze. Niriwe mwese nizera ko meze neza murakomeye. Murabibona ni resto kandi ni kiganiro dukora intwa la semaine tukavuga ku makuru aba yavutswe mu ndwi uko indwi yagira kurikira ntituyavuga yose ngo tuyamare mugabo turatora amakuru amwamwe mu makuru yavutswe mu ndwi hamakaba rero tuvuga mugabo imbere ko tuduka ku makuru Style ni mushasha muri BI tuko turagerageza gukorana karagerageza gukorera ngaha akarimenyereza rero twahereye muri restock murabona vibe azananye azona twica Pa! Umuserukizi wa Pwari. No umu Pwari. Je ni Pwari. Okay. Philosophe. Uri hakizina ry'abandi eka kirazira kwita gutwara izina ry'abandi. We Philosophe naramukunze cyane. Wamukundiye iki? Kajya kanse kiwe. Umuserukizi wa Pwari. Skrpa. Tutoke ku makuru rero yavutswe muri semaine. Tuere ku makuru ya Style. Kaduhere ku makuru yo mugwiza tunga Simbare Jean Baptiste. Yitavye Imana. 1h du matin, c'était lundi. Simbare rero ratsko yamenyekanye cyane mu bintu by'imikati mugabo ava ubundi sico yarakora cyonyine yarasanzwe ari umuntu akora ibindi bintu urumva yarize amashuri d'abord gute ashobora kuba amashuri ya kera yarafise point ngana konde amashuri ya kera yari amashuri akomeye cyane ku buryo umuntu afise gusa 6e bari umuntu aciye ubwenge cyane baba bazi ubwenge sana kandi barashobora kuronka ubuzi no muzenye kuko urumva nk'ubu uyu uko bariko barabivuga Simbare amaze kuyoberwa yigibuka havuye yaciye atuga ruguru kuragira inka za sewi mu nyuma acaca gusaba akazi Gitega aho yasigurira umuzungu yari umu interprete urumva ko wewe Simbare mu mashuri yari umuntu aciye ubwenge Simbare kuko nuramuvuga umenga waramuwe hari umuntu w'umutama nyine yagidanye na Simbare umwe ati Simbare naho atize il était un homme très intelligent none yari umugabo urumva naho yari très intelligent umugabo urumva canke kuba très intelligent ntibisigura gusa kumenya amashuri yaraciye ubwenge ngo mukiba deja ngo mukibano aho yarabaye kubera n'umunyamuramvye yavukiye Kiganda ngo yari umuntu ngo akunda gutanga ivyiyumviro osendura ku minote akaganiriza abantu yari umuntu akundana cyane urumva yaciye abanza yaciye aja gusigurira umuzungu yasigurira Igifaransa kandi umuzungu yaramukunze umuzungu yaramukunze cyane donc uko babivuga nuko amaze kuba bimaze kugenda gutyo yahavuye urumva aja aho yasigurira umuzungu akamumu interprete yaciye aja ngo gukorera ababiriki urumva amaze kuva Igitega kuri ico gihe yakorera uwo muzungu hari Igitega mugango babiriki bagira basubira iwabo barahaye inyigisha abarundi bazobasubira ko bo kwifata umushinga ntaye Simbare yararimwo asaba ko bo muha kwiga ivy'ubugenduzi bw'igipolisi kandi yarabironse mu nyuma yimurirwa kuba umugenduzi w'akazi muri leta mu 1969 acaja yarahavuye aja gusaba ngo akaruhuko ko gukora ivyiwiwe acaja mu byo gutanga ibikoresho vyo kubaka donc sinzi bavuze gutanga ibikoresho byo kubaka bashatse kuvuga iki ngaha ibikoresho byo kubaka byabintu bakoresha ama materiaux de construction ivyo yadandaje yarabidandaje gitari gito ego urumva rero bavuga ko ivyo bikorwa byaramuhishije cyane gushikaho biramugwaza kugeza aho aja kwiga Iburayi amaze kugwara niho havutse icenzero cyo gushinga Triano kuko yavuga ati ngo ndashobora kwitaba Imana abana banje abintu nkora ugasanga bariko basigara batamerewe neza aca yumvira gushinga Triano ari mu maboulangerie ngahi Bujumbura akomeye cyane n'ubu uri muri ville kwa Simbare imikate yo kwa Simbare muri Triano ku mugoroba abantu usanga batonze banindiriye imikate aba papa aba mama iki
urumva yarandikishije izina mugabo mu nyuma urumva ko atashatse gupfa uko nyene ko deje urumva yaramutama yarafise imyaka itari mike imyaka 90 yaragize yavuye yandikije igitabo urumva ko mu gusikirira iragi abana biwe n'abuzukuru n'inzukuruza yaciye agira igitabo citwa Mes enfants petits enfants arrière petits enfants bon nivyo vyana mu bisanzwe muri bike vyamuranze neza ko ibindi bazobivuga hanyuma mugabo urumva abantu bari bakwiye gufatira ko karorero ku muntu nk'uyu yari umushinga ntahe yari umuntu ayaga n'abantu abantu barabizi bahoragura imikate kwa Simbare none yaba yagisha oya kenshi abantu bamuzi gusa numva ntiyatunda ku kazi yarasaba abakozi yari yarashaje amagara bagushikana imyaka 90 muri iyi myaka nibaza ko umuntu aba ameze nabi rwose ni ibintu bishikana abantu bake cyane n'abatwani cyane hariyo n'ibintu yatanze muri ico gitabo naragisomye yaratanze ingingo zitanu umuntu abwirizwa gukoresha kugira abone ubuzima bwiza hakwisi yaravuze gukunda gukora arashiramo ikintu cya siporo ati gutinya kutananirwa perseverance kugerageza ibintu byose no gukundana n'abantu nta kindi ngira nk'uko muriko murabibona ubu turiko dukorana na Sahel gusa Extrembo yagwaye papa sezinje nari ndahari none nawe no muzi twatutse ngo turakora turi batatu dukwiye mugabo ntibyakunze ngira ngo la prochaine fois tuzoba turi kumwe twese dukwiye ego hama tubandanye kuri kuyihe nkoro accident yabaye ejo n'ejo aho abajournaliste baragize isanganya rikomeye barakomeretse naravye amafoto yabo bari bababaye hari abajournaliste bari badutse mu hariho imakamba ihiganwa rya handball baragize isanganya mugabo ntibitavye Imana yarakinze ego bavuga yuko ari uwo kuri Indundi sitavyibuka neza yari nundi ahora atanga yitwa Jacques abamuzi yakunda gutanga amakuru y'inkino kuri harimo abo kuri RTNB harimo abo kuri Indundi hari indi radio ntayo nibuka ego mugabo urumva yuko Imana ibafashe ngira ngo nibaze yuko ndibaza bizoza wumva utapfuye Imana ntirabandanye gukiza izobakiza bizogenda neza ego hari ibintu rero twari tumaze isomene turiko baravuga ku bintu vyerekeranye n'igisata c'ingenzi kunagura igisata c'ingenzi aho abantu batandukanye bagiye barabivuga ko ibintu bitandukanye aho turavuga nk'ubahwa donc nyakubahwa umukuru w'igihugu turavuga abartiste batandukanye harimo DJ Paulin harimo n'uburongoye Hotel Club de la Tanganyika mugabo duhereye ku byo president yavuze donc mu majambo make yavuze yuko umuntu umutumiye nk'iwawe agasanga haracafuye ngo nakuntu yuko amaraza acavuga ati donc urashobora kumutumira akabona ko iwawe hacafuye donc ntazogaruka acavuga ati boza gute mu gihe dufise igihugu gicafuye ego vraiment turakwiye kwisubira ko abarundi tukagira isuku mu gisagara tukagira isuku kwanza ribanzi wawe muhira ukamenya kwitunganya umuntu agaheri wiwe hanyuma mu nyuma na bijya bintu byo kuza turata bimwe bariko baravuga turiko turata umuntu ari mu modoka nziza ukazobona afashe agacupa ka energy atereye mugabo ntavyo banje nibaza ko ubu barabihevye ntavyo bakigira cane ubu barabigabanya abantu bo mu mabus n'usanga bariko baragira kandi ikindi nabo abantu bahora badandaza muri ville bahora baguma babisandaza nabo nyene kuko ubu atabakihari vraiment leta yacu vraiment yarakuze ibintu vyiza yaragabanuye deja ibintu vy'amasashi bazi ko ahantu umuntu wese akantu kose aguze yaba ari isashi hasi irazana ibintu vya rotari bijya pubere umuntu akazata n'umucafu bakoze kuza barata mu micafu mugabo president we yavuze ati yarabwiye Marto Laville ati ni wabona umunsi umwe ntawe nk'ukubuzo ati nkaje imbere ya ideale ati president arinze afata umukuzi akaja kuri ideale agakubura n'uwavuze wayiteye isoni abarundi tukwiye kwikebuka twagira isuku
tukaba igihugu ciza mw'isuku. DJ Paulin nawe yasavye yuko nk'umukuru w'igihugu asohotse igihugu boza baragerageza bagasohokana n'abaririmbyi bavuga bati abaririmbyi donc aba artiste n'abantu bafise imbuga zikurikiranwa n'abantu benshi kandi donc nivyo baba bafise audience nini ndavuga ati bishitse nk'umukuru w'igihugu atoyemwo umwe agasohokana n'umuntu umwe abakunzwe akamutwara nk'aho hantu bagiye peut-être akabonana na diaspora y'aho hantu abantu bohurumbira kuza mu gihugu cacu kuraba mbega abo baririmbyi baririmba mu gihugu bimeze gute hanyuma amadovize akinjira ibintu bikagenda neza donc nibaza ko ni since urumva wewe niko abibona DJ Paulin kandi nibaza ko ari iciyumviro ciza nawe yatanze ego hariho n'uyu arongoye Club Direct yavuze ati yavuze ko yashitse mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1989 aranezerwa n'ukuntu ngo yakiriwe n'abantu bafise ubuntu biri no mu bituma yaciye arangura imirimo yiwe mu Burundi yagize ati hari ikintu kiriko kiratakara mu Burundi cane abarundi ntibacakira neza abantu mu bakozi ba leta hoho vyararengeranye bikwiye kugarukirwa atarengeranye kuko ukwakira neza biri mu bituma haza abagwiza tunga n'ingenzi ku bwinshi no kuvuga yuko kera twari dufise umuco wo kwakira neza abantu ariko ubu nyine bari kubera ubukene bwatubanye bwinshi niba ari kubera iki abantu ntibagishaka nyene donc basi inzigo umenga abantu twaragize imitima mibi ntitugishaka kwakira neza abantu ego niko rero uyu unye no mushinga ntaye wa Natasha la Bamba yitwa Alfred Rojo atwara Clotila mwe biwanye mushika je mwakira kuderasta ye mwe muracakira neza abantu kandi namwe byarayangaye cyane turamwakira muri ya mico y'abarundi odi karibu agashika muri salo tukamuganiriza tukamuzimana tukamuganira tukamuherekeza mu mico myiza y'ikirundi ahubwo wewe ni wanyu mu bafata ubu nuko nyene nandufise yuko ari kimwe ari ariko tubafata bo twese mu Burundi tubafata neza neza hama yandi makuru yaranze isemene ayandi makuru nariko ndaraba iyo hari igitero cabaye dimanche ego ca gitero cabaye ibubanza iburinga aho hapfuye abantu donc abantu batewe mw'ijoro harasigura ubuzima abantu bashika kuri 9 ku KPI natwe turihanganishije cyane imiryango yabuze ababo abahasize ubuzima abakomerekeye kandi cyane tukangera tukavuga yuko birateye isoni ko abantu bashobora kuza kwica abantu atakintu tema byatwara birenganye by'uko umuntu yicwa atacazira umwana ariko arirugarira se wiwe muri salo ko arasangira ibiharage bagasangira ubuyi bazona ubuyi niyo nge y'abarundi none ubuyi babasangira gute ubuyi ugasanga bari ku meza umupapa kandi ubuyi habuyi banywa mu ijoro style nibe iwanyu baranywa ubuyi mu ijoro iwacu oya rimwe turadusanga twabunyoye ariko ubuyi n'ingiririshe basanga kubasangira umutsima iki umuceri bazona umuntu araje muri salo arakurasha yumvire no kuri kw'Imana ugerageje kumviriza video y'umuntu yatanze ubuhamya ko wacitse ku icumu aravuga yuko hari abo basanze muri salo aho bari barabandanye barabarasa harokoka abari bagiye kwinyegeza mu cumba donc birababaje cyane Imana idufashe iturinde izo ntambara zamaze ko kuri Imana izoziga mu gihugu cyacu tuza dusubire mu ntambara hama tukabandanya cyane turemesha abo bantu bitavye Imana ego hama hariho umupolisi aheruka guhanwa naramubonye umupolisi yarahanwe umva kubera kwiba telefone y'umuntu urumva umupolisi ni ibintu bitangaje cyane kuko umupolisi umva yarahagaritse umuntu umva yagirijwe n'icyaha hari bubanza yagirijwe n'icyaha cyo kwiba telefone no guhakwa kwica umuntu yagiriwe n'icyaha cyo kwiba telefone no guhakwa kwica umuntu umva baciye bamucira 15 ans de prison n'ihadabu y'ibihumbi 50 kumwe n'indishi y'akababaro indishyi y'akababaro n'ukuri byagenze gute mu rubanza rw'ikibiriraho
nakuvuga yuko ni mu rubanza urumva bafite urubanza rw'ikibiriraho n'urugero rubanza rwaje ruca rucirwaho ubwo nyine muri sentare nkuru y'igihugu yo mu ntara ya Bubanza hari kwigerekezo ya 2023 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene umupolisi w'ipete rya Caporal chef yaciriwe gufungwa imyaka 15 ihadabu y'imyaka y'ibihumbi 50 n'indishyi y'akababaro niyo gusesaguza uwo yagira yice ingana n'imiliyoni ko ari menshi imiliyoni 5 n'ibihumbi 300 atanga na 4% y'ayo mafaranga aje mu isanduku rya leta urumva uwo mupolisi akaba yagirijwe ko yivye telefone atako akomeretsa akoresheje inkoho uwo yivye igihe uwo mukurikira mu kazi yamutegeka gusubiza telefone yaciye arasa amutumbereza ko inkoho Imana irakinga urumva rero mu rubanza uwo mupolisi we aremera ko hasohotse urusoro ariko ngo ni isangane nakuvuga yuko ntaco twavuga kinini ya kuri ibyo mugabo Imana yarakinze d'abord kandi ikindi jewe novuga ni kuri ibi bintu by'abantu mu bisanzwe abapolisi bahari kugira bakingire ubuzima bwacu bakingire uko ubuzima bw'abanyagihugu rero kuba hariho umuntu yashobora kuguhohotera ngo kubera afise inkoho canke iki wowe utabufise nibaza ko ari ibintu biteye isoni cyane mugabo kandi Imana ishimwe yuko urubanza rwagenze neza ko baciye baca urubanza mugabo urumva umuntu agaca asubira akiyumvira ko ariko umuntu yemera kugasha ubuzima bwiwe juste kubera akamanyu k'umutima gusa akamanyu k'umutima ugasanga iyumvire n'amantanga karorero nk'abantu bajya gufata ku nguvu abana yumvira umutama wa 50 akiruka kugakubwa k'imyaka 11 akagahohotera byabaye birakunda kuba izintara za Mwaro Bubanza umengo Bubanza umva umutama uyashura umutama yumvira umutama wa 50 umwana wawe w'icumi ukamufata ukamutabura impuzu n'ukuri ukamushurashura umva ko ibintu biteye isoni bakamushurashuza n'ibirareka yumvira kana nikazi na kimika kandi ikintu cy'igitama yumvira kaka urumva rero nibinyene nibaza ko ari bisayera ari karavuga ibintu ivyo ari byo byose umuntu ashobora kuba je nibaza yuko umuntu batamuroza atagwaye imbere yuko akora ikintu yarakwiye kwiyumvira iyo kita ku mugenzi kuko urashobora kwica ubuzima bwawe ufungwa 35 ahubwo ni avi imyaka yose uzigwa akana k'imyaka 11 imitsi itarafatana no mu mutwe n'ukuri ubwo ukarengera ko nikazi na kimwe urakagaje mu mutwe karavuza n'ugwamo nabwishi muri bwo bugenda buravuza ugwamo bugenda burabwira umuvyi ati je baranciye umutwe mwana ko umutwe uri he kumbe bagahohote none bamuhote mbega umuvyeyi iyo umuvyeyi umwana wiwe wafashe ku nguvu cyo bigenda gute mu kibano baragusuzugura nyene kafati baya bana bakunda gufatwa ku nguvu ngo babongira na nyina ngira niko yabaronse ngira n'abamufasha oya baca babita gute mbega haje abana banguvu batoto manguvu niko babita so wumvire ngo mwana deja gukura uzi ko wafashwe ku nguvu umukobwa n'umuhungu araza kukudiraga kugira yo wowe wafashwe ku nguvu oya nibaza ko ivyo none bo bakibike oya ivyo zararenganye kandi nibaza ko bikora bayiretse none gasayene nk'ubu wowe wumvise umuntu ko yakorewe ihohoterwa agafatwa ku nguvu wowe bimuhora none warafashwe ku nguvu wowe mvuga ati muri community kandi bamaberekana ko hari ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafatwa ku nguvu ari abantu usanga bari mu mashuri yo hasi ariko kuko umukobwa agenda ariga amashuri yiga ibintu byo gufatwa ku nguvu bigenda biragabanuka kenshi bikunda kuba ku mitumba ya ku mitumba akana kagiye kuzana inkwi bakagategera bakakarengerako abatama batatu ku mukobwa umwe imyaka 11 urumva ko umuteye isoni 50 umutama wa 50 agahotera kana kikoreye inkwi n'ibido ku mutwe birateye isoni mugabo urumva nyene nawe sai nawe umufata yikoreye inkwi n'ikibito nta muntu yikorera ikibito n'inkwi none bamutembagaza yansi nabo baramutembagaza mu vyatsi jewe bama babajije umwana ati we vyagenze gute ati je narimbe ngo kuvoma ku ruzi hama ndarengana umutamara amamagara ndahano akamamagara ngo kibondo gusa nk'abantu kunamamagara ngo kibondo ngo hano bagaca bamurengerako yumva yanse baca bamurengerako okay
nibaza rero ko ari ibyo nyene mugabo urumva bikozwe n'umutama urumva byo naributse mbonye umutama w'imvi n'ubuhanza avuga imbere ya senari je namufashe ku nguvu n'ukuri akavyemeza n'ukuri imbere y'abantu je namufashe ku nguvu ibintu biteye isoni n'ukuri birateye isoni cyane n'izo twaba turavuga tugerekeze mbere yuko turangiza tuvuge ku bintu vyagiye biraba mu bintu vy'imyidagaduro mu bisata vy'imyidagaduro harabaye concert vendredi iheze ya B-Face on the floor Monkeyz harimo abantu batandukanye We Love Music Andy Breezy abandi harimo n'abakiri n'abakiriku na Double J Ego na Dramati aho Dramati na B-Face inyuma y'imvururu nyinshi bari baciyemo bavuze ko basubije hamwe hanyuma haravuga cyane no mu bintu vyerekeranye na demande de mariage ya Monkeyz ndababwiza ukuri narakunda Mona Ward none ubu byaciye bihereranye narakunda Monkeyz n'ukuri none ntukimukunda none Monkeyz nararize rijya joro mbone bijya bintu bati Monseigneur ce sont ivyumviro ni indoto ce sont des rêves ndarira wari witeze ko none byogenda gute mbona naramukunda wari witeze ko uzohava umutwara none wewe oya ntari kumutwara ariko Mona vraiment ndamukunda cyane gose okay none kumukunda turabizi ko mukunda kandi wama bitubwiye none agira kubera umukunda wategezwa kuryoherwa ko ateye intambwe egase kuvuga ngo narabaye mbona aronse umufiance oya sije byambabaje ahubwo byambabaje ati azobagiye kure yanje sinzosubira kumubona Mona Ward Monkeyz none ubuye wawe urumubona kanga narigize kumubona rimwe naramuguye mu nda afata Mungu arasa ndamugumbira ngo ati mbona ndagukunda gushika ngoma guhera nukuri kw'Imana aho hari cyane none kagasa mwe mwahuriye hari mu gitaramo kwa DJ Paulin ico gihe okay cyane baze ko Monkeyz akakamaro subasi kazomujekire Mona Ward I love you tu wewe ego I love you too none wowe nagira ubwira I love you gusa none I love you too kije ko twe I love you Mona I love you okay Jenny batayuko ari hari umuntu tugana tutavuze ko kuri Mona Ward Imana izimugirire neza izimubakire azotera imbere avyare azogire kure zo mu mama Tessa kandi gusa ntazoca he bakuririmba oya zoba yo ante kuririmba nk'abantu boca bapfa jewe noca ndaba umunsi wa mbere yotangaza ko abihevye uwo munsi no kwikubita hasi mu bantu urumva rero ni ibintu bigoranye cyane okay nibaza ko ari ivyo twariko ari umuririmbyi muri iyi minsi avumye ntitwugenda tutamuvuze ko skrpa umuserukizi wa Poire Stilozof uwo muririmbyi ndamukunda muri iyi minsi none uwo abaririmbyi bose rero bakunda wenda vraiment muri Stilozof entre yiwe inyimosho yiwe umuserukizi wa Poire none basi nawe uzogerageza uzoca umwigana nanje ndiko ndamwigana mu minsi zobadusa kandi vraiment ndamuhaye big up sana ariko aratera imbere hego ni ibintu bya ni inkuru yavuzwe cyane amaze iminsi ari kucata muri iyi minsi amaze iminsi ari kucata aho baciye banamukorera n'indirimbo kwa Corridor Magic akeza yaciye bifata mu ntoki aho deja indirimbo yewe yamaze gusohoka ego hama hari ayandi ma concert atandukanye nk'uno munsi haraza kuba nka concert ya Inatano Club Inatano Mondera ndakwigine aho ari muri way yo kwigina abafasoni n'abakenyezi deja turinjiye muri mars itariki 8 abapapa kwa mama bose urumva itariki ya mars umva mars ni umunsi mukuru w'abakenyezi none abapapa kwa mama bijemo gute none abamama none urabona mu kabare ko abamama abo bagira umunsi mukuru abapapa baba bahari zibana mu umunsi mukuru w'abapapa ku bamama n'abamama ko ahubwo bari gupfuma abamama ku bapapa oya umupapa niyo bari umupapa niyo teza kuba hejuru y'umumama okay none nanje niko twenza nibiki oya kubera uvuze ngo abapapa ku bamama kandi abapapa baza ngo gute mu munsi mukuru w'abamama barashigikira none se umugore wawe
ari umunsi mukuru w'utegeza kumushigikira nk'umugabo Uyanga bahora babashigikira barabareka bakagenda. None ntumuji inyuma ucumurika akagenda. None wowe ucuka umukurikiriye uyu uramushigikira bafite amarencontre y'abakenyezi mu buzi mu ma-association mu biki bakagira amasorti y'iwabo none abapapa baja nko gute n'abapapa baraza kuko ni iminsi mikuru y'akazi urumva abamama baraza nta bapapa baza aba ari umunsi mukuru w'abakenyezi gusa muri Burundi bwose uwo munsi baba bawuke isi yose niko murabona abagabo bambaye ishati za Louis Mars umva ko ari abapapa ku bamama ntavyumva none Hayaga usanga yambaye ishati y'umugore. Baba twaye ibitenge by'abandi. Rero nari nzireho n'abagabo baba. Oya basi baba bashatse kubashigikira nkuko nyene wari uri kurabivuga mugabo uwo musi nta bapapa je murambona nta bagabo murambona mu. Ngira je nahora mbona abapapa bambara amashati y'abagore. Mutaha umunsi mukuru w'abapapa ku bamama. Umva rero nivyo nibaje. OK. Ni vendredi prochain le 8 mars aho hari ibintu byinshi bitegekanijwe kuri iyo tariki hari ibiteramo byinshi bitandukanye byateguwe rero abakenyezi bazoryoherwe mugabo baze birinde nyene ntibazohave barenza kuko excès toujours mauvais stay twabivuze byose bon dis-moi ivyo twatekereza kuvuga twabivuze tugeze ngaha sezera abakunzi bacu rero Dene wewe umuserukizi wa Pwari arabasezeye Dene wewe umuserukizi wa Pwari umugeni w'abaserukizi wa Pwari bye Zodusubiye Murakoze cyane mwabyumvise mubandanye mu dukurikirana kuri BI dufite ibiganiro byinshi bitandukanye umwe wese ngira ngo azotora ico ashobora kuraba mwabibonye cyo tuzotora korana na Sahel bon dis-moi Sahel na Extrembo sauf kuno musi atabonetse dimo yagerageje araza mugabo urumva ntihamagara ntiyamukunde tumwifuriza no gukira koroherwa hama twifurize n'abajournaliste bagenzi bacu bagize accident ko botora mitende imani barinde kandi bakize hama umfayimana bane namwe abi mu byanyu no mu banyu ciao